iryo banga rero kubaje kurirondera bafise inyota nyinshi yo kurimenya rivuga ngo ni wimike nyene ivyiza mu rugo rwawe nyene bibi ahunge. Haleluya. Ijambo ry'Imana rivuga neza mu Migani igice ca 18 ku murongo wa 22 havuga ngo uwuronse umugore aba aronse ikintu ciza. Ariko uyu munsi ingo zose zirimwe amaborogo, zirimwe imibabaro, zirimwe imiruho. None no kuvuga ko iryo jambo ryabeshe canke iryo rivuga atari vyo. Oya, haba namba. Cyankiye hehe? Aho niho tugomba kubabwira muri kano kanya kugira ngo ingo zacu zitabagwe. Mu ngo ba serugo barafise uruhara rudasanzwe rutuma zikomera zikabamo umunezero zikanaryoherwa nk'uko Imana ibishaka. Hanyuma ibiba byose biba byiza canke biba bibi bivanye n'ingene bifashe. Ubwo rero Imana imaze kuvugana na serugo canke umugabo mu rugo haba hakeneye ko atabigumya mwibanga, ariko agira gute abibwira umugore wiwe, uwo nawe akabimenyesha abana, hanyuma agaca kurikirana ko byagiye byashizwe mu ngiro. Bimaze gushigwa mu ngiro haca haza iki? Ubumote bw'Imana. Mwitongo rya Edeni ngo twabibonye mu gice ca mbere, Adamu na Eva bakigendera ico Imana yababwiye gukora, Imana yami bagendera buri munsi ku kirengazuba, kandi ntibigera biyumvira ngo bayihunge, ahubwo barayitega bakayitegana igishika. Mugabo umunsi gusa bakora ikinyuranye n'ico Imana yababwiye, bakumvira ijwi rya Sekibi, bagaha Sekibi kibanza, niwo munsi baciye babona ko bari gusa ubwambure bwabo bashi babubona, kandi niwo munsi baciye batangura kubira gute kwiga ingene bahunga Imana. Imana yo yaragarutse uko ihora ari umwizigirwa, irabarondera, ariko bayitaba bari kure, irabaza ati mwagiye he? Ati ture gusa turamenya byagenze gute. Imana itahura ko bagize gute, barenze kwibanga yari yabahaye. Nshuti bakundwa, uyu munsi harageze ko mu ngo zacu duharanira kwimika nyene ivyiza kugira ngo nyene bibi asohoke. Imana yo mwijuru yo yaremye urugo ikarushiraho, niyo yonyene ishobora kurukomeza gushika kwiherezo. Igihimbaye ntimukiza, nibihe bishasha tuzorangirizamwo byahawe ikimenyetso c'urugo rwiza cyane. Nukuvuga ngo natwe uyu munsi turahamagarirwa kugarukana Imana se w'ivyiza mu ngo, vyanka vyoroha biguma, turahamagariwe. Umuntu wese ariko aranyumva kugarukana Imana se w'ivyiza mu ngo zacu. Aho niho Satani se w'ibibi azosha asohoka. Imana idufashe cyane. Bitabaye uko tuzoguma turira, tugume tuboroga, tugume tuvuga, ariko tuzoba kure y'amasezerano twahawe, tuzoba kure y'ivyiza twasezeranwe, tuzoba kure y'umunezero twabwiwe n'Imana. Rero ukuri nuko nkuko ijambo ry'Imana ribivuga muri Zaburi 127 ku murongo wa mbere, iyo uhoraho atari we yubatse urugo, nukuvuga ngo abagubaka baruhira ubusa, nukuvuga ngo abagubaka bose ntibarubuza gusambuka. Uyu munsi turafise ikibazo gikomeye cyane, kuko nabo twibaza ngo bubakiwe n'uhoraho, dusanga bafise ibibazo nk'ivyabo yibaza ko batubahiwe n'uhoraho bafise. Kubera iki? Habaye ibintu byo kwishushanya gusa, ariko ntihabaho ubuzima nyabuzima bw'uko
yuko uhoraho ari we yubaka ingo zacu. Isezerano rero ryari iry'uko tubaha amahoro tukanezerwa, ariko mu ngo nta munezero ukiriyo. Ugiye kubiraba n'abahungu n'abakobwa barakubwira ati nimba nzubaka urugo rukamera nk'urwanaka ndabireka nigumire gutya. Kubera iki? Nta karorero keza babona mu ngo zacu. Iyi saha kuri wowe uri kuranyumva, turahamagarirwa guhamagara Imana tukayubaka tukayimika mu ngo zacu. Iyo Mana yaravyoroheje, iba Emmanuel, no kuvuga ngo Imana mu bantu. Kare yaraza ikagendera abo mwitongo rya Edeni, hanyuma igasubira ikagenda, umugwanizi akaronka akaryo ko kuza nawe akahaca. Ariko no munsi Yesu yaje nka Emmanuel, Imana mu bantu, kugira ngo tugumane, kugira ngo twatunyororombo, twatunyuro, twatuyira se kibi yoronka ngo asubire kwinjira namwo, ntidusubire kuboneka. Imana nidufashe cyane. Ubwo rero umuntu wese anyumva, ndasenze ngo kano kanya Emmanuel yimikwe mu rugo rwawe, Emmanuel yimikwe mu rugo rwanje, Emmanuel Imana mu bantu yimikwe mu ngo zacu. Aho niho tuzobona amahoro n'umunezero w'urugo ruhiriwe Imana yiyumviriye, hanyuma igashiraho yonyene ata muntu n'umwe abiyisavye. Muti none no mwimika gute Emmanuel? Imana ishoboye byose kandi Imana ihoraho, tukagumana mu rugo rwanje. Nshuti, biroroshe. Mu kanya canda kubarira ku ntambuko 5 ukwiye gucamwo, ukwiye gukurikiza kugira ngo wimike Emmanuel, ab'Imana ihoraho mu rugo rwawe, azogukingire, azibire, azitirire kandi agwanye inzira zose z'umwansi na sekibi yorondera kuza gusambura urugo rwawe. Mbere y'uko uronka izo ntambuko, ongera uklike kuri s'abone, like canke na partage, hanyuma ico gice ushukironswa. Shalom shalom.